ibaze umuntu yurira stage ya mbere mu Burundi kaze ya mbere agaca ataha n'amaguru mama pera ko n'ubuzima busanzwe buhari mvuze ngo baby give me your love sanzwe ndabibwira mu girlfriend wanjye nkambwira ati give me your love urumva sasa rero kubiririmba sasa ndabimubwira inbox ni ibintu bisanzwe mugabo no kuririmbira ubu n'ubuzima nyene bw'Imana kubiririmba ni sawa tuzoba tubikora mugabo n'ubundi buzima dusanzwe tubayemwo turaburirimba ni bon hari yindi iri muri studio ni nyinshi ziri muri studio ariko hari iri muri studio ndibaza nk'inyuma y'indwi zibiri atagihindutse mvuze atagihindutse kuko bishobora guhinduka ndashobora kuyikorera video indirimbo ikaze sana. Yo me Parsha boy Adrenaline promoter wa musore wanyu kwa kundi nama ndabikora uyu munsi nabazaniye umwe mu baririmbyi bari ko barabikora neza benshi musangwe mu muzi yaratanguye umuziki wiwe yitwa Fleur hapa ubu rero bamwita F-boy ibyo byose ni bimwe tugiye kumubaza tumubaza impamvu yabihinduye mbega yo bari terambere canke yo bari imyaka yabaye myinshi nkuko rero mubibona rero umutumire wanyu nguyu reka ndamubaha abanza baramutse tubandanye n'ibibazo bigiye bitandukanye turakuramukije nanje ndabaramukije baramutse abakunzi bawe muri rusange n'abakunzi ba Ndaha TV abakunzi banje mwese big up sana abakunzi ba Ndaha TV big up tutaraja kure kugira ngo abakunzi bawe babandanye bamenya mbega Fleur ageze hehe bimeze gute tugende na akapera y'indirimbo yiwawe nshasha imaze indwi zine nimba ntihenze indirimbo wise Shoko hama tubandanye. Oh baby girl give me your love I don't wanna let you go give me your love I don't wanna let you go. Arababaniye kabisa ibyo sinshobora kuvyemera musanzwe mubiza arabandanya kugira ngo wumvise iki wumvise bandanye yellow banana uranyijuna byo jengwa kwa nyuma ndaguzavye no go so far away no go so far away yellow banana uranyijuna byo jengwa kwa nyuma ndaguzavye no go so far away no go so far away. Baby girl give me your love I don't wanna let you go hey give me your love I don't wanna let you go baby I don't wanna let you go. Bakunzi ba Ndaha TV mwumvise yuko nabazaniye ni wa wundi nyene dushaka kumenya kwanza duhere Fleur akitwa Fleur hapa kubera iki yahinduye izina Ruriyo hapa yakora rap nakora rap hip hop gusa nta indi style nakora hama ndahindura izina kubera ko ngiye gukora style zose yaba rap dance afro pop ndavuga ati reka mpindura izina kubera ko sinzokwitwe Fleur rapper mu gihe naririmbye dance afro pop yaga nkuko rero nabikubwiye uyu munsi turi ngaha imbere ya kamera kugira ngo abantu bumve impano bumve ibikorwa by'iwawe bariko barumva Fleur hapa ntibazi imbega Fleur hapa gute tubwira ku nindirimbo yari yose wifuza muzi wawe ya hapa kugira ngo bumvirize ati bwa bundi ntiyavuye kuguhunga kubera ko atavyashoboye ahubwo yavuye kubera ko impano yagumye yidevelop mubwa mijeri yondi uko ari je niko ni Yesu nta wundi niwe yangize uko ndi bwa buzima bw'Imana sigaye ndabwumva bwuzuye muri jewe ryaje mu by'ubuzima tanzuye ubuzima ziva muri jewe ubugendo rumuri kirikuri sino bigirisiri uko ari niko ni naturi jambi jambo karema tariho byose bikabaho nemera jambo gihugu gusa nkagiza nkariko ibindi byose nibibaho bra yabwira mugenzi wabwire mugenzi we yuko byamaze gukomera nibaza yuko ukwiye kugorora gahogo kuko iyi interview novuga ngo iza kubihagaze cyane ku muziki wawe kuma freestyle yakaja kuko wanyikwegeye Fleur tugitangura ku ndirimbo yiwawe wiswe Shoko kuki wayise Shoko target yayo ni yihe ubutumwa washatse gutanga nubuhe ubutumwa nashatse gutanga nifitiye chocolate narayiririmbye
ego rega dufate ko ari nyene woba warakoresheje muri video canke yindi iri inbox nindi chocolate ili inbox ya twaragerageje kuraba video yiwawe ni imwe mu ma video ameze neza abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi genda kuri YouTube wandike if boy ni f hama boy kujya yeno sangwe uzi yuko bandika boy hama ubandanye kurikirana video yiwe yise chocolate ya twaragerageje kuraba mbega ijya video ahantu mwayishutingiye ni hehe nahano kure cyane ruguru baradoze ruguru timu yose dayitwara turakora video ikaze ngerageje kuraba hari ahantu ziriya ni piscine tuzite piscine tuzitiki ngira ni piscine z'ikirundi za piscine zirakaze za piscine zirakaze rajera ziboye ndavuga ati ahantu ko hakaze ati turahakorera video ubu numva ngo arabandi basani babonye video yanje ubu suni mugiye kubona ama video yose ijya location irimwo nimba atari banga narigeze kubona umwe mu ba manager bawe ari karandika kuri stati yuko benshi baguma bamubaza ijya location ni yahehe mbega hoho niki kintu kugira mwe mu haronke mu gihe hari abandi baririmbye b'abarundi bo barabatanguriye mbere harimo n'abava muri iyo ntara batari bwahakorera ariko mwe mu karonka byagenze gute ninganga ni iki mwakoresheje kugira mu haronke oya gutembera gusa turafata umwanya tugatembera nyuma tukabona utuntu turavuga ati hano harakaze twafashe umwanya turagenda turatembera kwanza turabona turavuga ati tuzohakorera indirimbo yawe novuga ngo ni indirimbo yabonetsemwo abantu bagiye batandukanye mbere basanzwe bari no muri industry ya music novuga nka Monia Fleur mbega Monia nubuhe bucuti mwamufitaniye nawe umujama mugenzi agenda umugenzi ariko sindayirimo urashobora no kuzoba mu ikurikira nibisanzwe urumva igihe tubonyemwe umuntu wo muririmbye tuca twibaza ati mbega ubwo si ya shoko nyene ya inbox cyane ibyo muzovamo nkwegera none nk'ubu onyeje urazi ko chocolate yanje havirabe y'interview kaburi kuravuga bavyemere iraba urumva uzoba ukoze umuti utavyemeye naho urumva siwe ntimunkwegere oya oho mwoba mufitaniye projet yuko mwakorana indirimbo kubera ko iyo umuntu amaze gushira muri video yiwe uri umuririmbyi kugusaba korabo ni ibintu biba byoroshe dusanzwe turabagenzi urumva ngize iyo idea cyane wakayigira ni ibintu bisanzwe twokorana ireri kuri we wavuze iki umuntu nakwiye kubahwa cyane arakaze umuntu akwiye kubahwa cyane arakaze tuvuze icyavuze muri career yawe ya music icyavuze ni manager mugabo hari ibintu bakunda hari abantu bakunda gutandukanya ibintu bagafata ko manager bibaza ko ari umuntu yama atanga amafaranga oyaye muzoje kumuniga nibaza yuko abakunzi ba Ndaha TV cyo basanzwe bakizi manager n'umuntu abajejwe kumenyekanisha ibikorwa by'iwawe si wa muntu yikora mu mufuko kubera kabahanya twamakumva ba Alfred Tazoyi n'abandi ba Axel Tazoyi n'abandi mutazi hari umuntu umwe yigeze kuvuga ngo abo batipe bita ba diaspora baraza bakaduhendesha utunotwi tw'ibihumbi 10 akagwa nka 20,000 ukacuja muri video zawe zose ukamuvuga ngo Tazoyi mbega wowe kuri wowe bimeze gute je na muntu mvuga ngo amamahera je ndabuvuga kubera ko nka acceptazo n'umugenzi turabajama abandi nabo turabavuga kubera impamvu kanaka abantu ba supporting umuziki w'u Burundi urumva ko bagize ikintu baba bakora nawe kubatera intege ni ibintu biba bisanzwe ego Freri novuga ngo ngerageje kumviriza imwe muri akapera waduhaye nkumviriza n'indirimbo ziwawe bisa nuko novuga ngo Freri yatanguye career yiwe ya music yibaza sana kuri gospel byo bari nivyo nakora gospel music ego ariko hari ikintu tumaze kubona abenshi bari muri management ya sinovuga ngo ya bination basanzwe ba management ni team yarabaye management yama mu nyumi batimu
genzi kari team abantu abaririmbyi managingwa na Ireri ubu nibo abaririmbyi ba managingwa na Ireri novuga yuko presque nka bose batanguye baririmba gospel music ariko bagiye kumera nk'abariko barabita ubu bageze muri za shoko zande kubera iki mbega itegeko rihari ryo kuja muri management yiwe bisaba yuko bimeze wapi namahitamo y'umuntu namahitamo kuko Eli ntabwo akubwira ngo ririmba ibi inye namahitamo uricara ugahitamo ubundi kuvuga ngo uve muri gospel kwanza sukuva mu gucanga kubera ko n'ubuzima busanzwe buhari mvuze ngo baby girl give me your love sanzwe ndabibwira umu girlfriend wanjye nkambwira ati be give me your love urumva sasa rero kubiririmba sasa ndabimubwira inbox ni ibintu bisanzwe mugabo no kuririmbira ubu n'ubuzima nyene bw'Imana kubiririmba ni sawa tuzoba tubikora mugabo n'ubundi buzima dusanzwe tubayemwo turaburirimba ni bon yivuze ngo nugucanga tukaba tuzi yuko hari jambo rivuga ngo udashushe canke ngo ukonje iragirana none nanje kukucanga nanje ndakubaze ufatire hehe urazi mvuze gucanga ndabivuze muri ba abantu batahura gutandukanye je sindabifata nko gucanga kuko ndabifata nk'ubuzima busanzwe ko na Adamu gwera kuva bose nabo ba pasteur bose urumva barabwira abakunzi babo kuba bakunda ajya amajambo nyene ari muri iryo ndirimbo barayibabwira gusa nuko batabishira mu ndirimbo ngo zisohoke sasa rero je ndabimuririmbiye ni fresh ndirimbo ati jewe ndakazi va je ngira ahubwo ngira nkore album ndamuririmbire none umva ubunya nimba dufate kare bahora baguhamagara mu giteramo ca gospel ukaza guperforminga urana yuko ubunya bazoba bakiguhamagara kandi babona yuko winjiye muri za shoko n'izindi zikiza nta kimwe batamamagaye no macerega ama diaspora kumayi ifite niho bivuze vy'ama diaspora aravyonze navyonze ego Freri novuga ngo video twagumye tuvuga yuko imeze neza tuguma tubahimiriza kuja kuyiraba ariko tugerageje kuraba novuga ngo muri rumwe mu gwaruka ruriko ruratuma umuziki ndunduduga naho benshi mu babatanguriye bavuga ngo burya bano basore bariko baratuma uburyohe bw'umuziki bugabanuka kubw'impamvu kanaka sinzi ko yo barama video canke iki mbega iyo wumvise nk'umu grand frère mu muziki yagutanguriye amazi imyaka n'iyindi avuga yuko muri ko muramara uburyohe bw'umuziki ndundi wowe ubitahura gute bivana n'ubwo buryohe avuga ubwo aribwo buryohe novuga ngo ubwo buryohe ubwo aribwo no camenya muririmba yagute ama video mukora urabona ukuntu ibintu bimeze uwo mu grand frère uvuga goco nawe agiye kuraba inyuma y'imyaka 10 ataratangura yosanga ivyo bakora muri iyo myaka atari byari karakora ubu urumva abantu bakwiye kumenya ko ibintu bigenda bihinduka bivanye n'ahigiye kigeze biramaze gushika ugasaba korabo umuntu unovuga ngo ubona yuko yagutanguriye mu muri ego man yarakajama karaho nasavye korabo muri gospel garisha kandi mukorera Imana mwese baze man ngo urazi man yambwiye ngo ngende ngo ngane na management iyo management yenyewe sijini man ahubwo akibikubwira wowe wiyakiriye gute jewe ndumuntu ari peace kabisa na minding ibe abimbwiye na cyandamureka nambwiye ati cika mugabo twarahurira ku ma stage bamutumiye nanje ngagenda nka performinga ku ma festival ubwo sivyo byatumye ucumera nko bigabanya kidogo oya mane abantu bajya bajama mane bakundara bazakoresha mane ibaze mane wewe umuntu ngo muri mu gikorwa c'Imana narumva Numugambare aragutangura wamusavye collabo urumva ti grand frère tu featuring urumva ambia ngo gendo ganengo na management yo management yenyazi kwagi ni management za man za kijama arakata sema sasa ubutumwa bw'Imana tuko turavuga ni hatari jere kamfomeshe ramwe nizashoko kugira ngo nabandi ati anja muri moya mbiri ya bakunzi ba TV hari umuririmbyi yigeze kuvuga ngo
abaririmbyi ba gospel tuzi mu Burundi ni ba Dudu n'abandi bagiye batandukanye bisigura yuko abanya ba Fleur hapa bari byaduka rero baratawe yuko ari byaduka baca barabiva baca kuririmba yo bari ivyo nibo bivuze yo ivyo nibo bivuze naho twari byaduka iyo wahisemo gukorera Imana urayikorera iyo wahisemo gukorera isuka uvuga ati jewe ndinga mbega gukorera Imana uvyitiki gutanga message mbe urazi ko nshobora kugwa message ntavuze utavuze hari abantu je mu ntangara ukazubona umuntu akubwiye ko ashonje ugaca ufata ngo uri kuramurambika kibiganza sorry noti mugaburire ge mutware hari umugurira isosi uravuze urakoze igikorwa cy'Imana mugabo ngo uramusengera kandi karamu ngo reka tuje kumwambitse oya kindu yigure yigure urumva ari ibintu bidakeneye amasengesho ukura ukabukoreye Imana hari ikintu gikunda kugaruka kenshi ikintu kijanye ngo n'aba diaspora iryo jambo rimaze giherereye hiti muri kino gihugu cacu cy'u Burundi ni jambo rivuga yuko hariho bamwe bagerageje kumbwira baravuga ati abo ba diaspora bariko baratuma aba petit frère bacu bata intego bari bafashe yo gukorera Imana ngo kubera ko $100 bamuhaye canke $200 ubwo murabona yuko ivyo bintu bizohava biherera hehe kuba bironka ntavyonze avyonzi diaspora je kandi ivyo bintu by'aba diaspora bana numva aba diaspora konza aba diaspora nabaki bariza cameraman aba diaspora nabaki cameraman diaspora ngo nabaki je nabonzi ni iyo uri kuraririmba abantu nk'aba Axel Tazoyi bana bajama mu gihe wavuze yuko bashigikira umuziki ndundi gisigura ko umuziki bawushigikira sa barawushigikira ni nkuko urumva ni nkuko nawo bufise uburyo nta mugashigikira ntiwabonye abandi babaguriye iPhone 12 ngo yavuye hanze ngo baca bayita ama diaspora hari no baguriye umuduga ninde yajya wa mungu hari baramuguriye umuduga mane byerekana yuko ubunya abo ba diaspora ari bo bagezweho mu gihe yavuga ati abarundi mu terateranya kugira ngo mungurire na characters batari ko kabe abarundi namahera mugira yo kugurira abantu imiduga ariko turavisa ayo guhi baby nk'ubunyu rushora gusanga nkawe nk'ubu ngaho havugenda kumugora nkunda ubwiye unyongera yindi koka ntungurira mugabo havugenda ubagurire inkoko ya Fleur hapa F-boy nibihe bikogwa ufise muri uno mwaka wa 2021 mbega tugiye kubona ijya ndirimbo yawe shoko yonyene canke hariho nibindi bizokurikira hari yindi iri muri studio ni nyinshi ziri muri studio ko ari iri muri studio ndibaza nk'inyuma y'indwi zibiri atagihindutse mvuze atagihindutse kuko bishobora guhinduka ndashobora kuyikorera video indirimbo ikaze sana ko muje mu kaze kukwezi indirimbo na diaspora yubaho yubaho akajambo kaguma kagaruka diaspora yubaho mugihe navyumvanye mwebwe simwe navyumvanye ndavyumva uko kwe tukiraho nyene twavuze ko muri management y'aba bahungu hari umuhungu yitwa Ireri arafise bahungu hariho PHB Nation hariho Monia Fleur hariho na F-boy mbega ho bari wundi tutazi nabo ijya ni timu gusa harimo n'abandi bantu bataririmba bakora ibindi bintu bitandukanye ko ndavuga mu baririmbyi nta gikorwa mwa muri ko murategekanya cyo gukubita muri batatu kubera ko dusanzwe tubona umwe arakubita agatwanyaguza n'uyundi uko nyene mbega mugiye muri batatu naho byo ca biherera so nyene tuzobikora biri muri project cyane kubera ndabivuga oya biri muri gahunda none gasha abantu birigwana bakorera hamwe cyo cyumviro cyo reka kuza gute sawa tugende rero muri video ya uriya mu Queen Video no hari watubwiye ngo jaba Queen Video ndabakurikiririwe nabamukuye ujyanye Amerika ujya ni Ireri ya munzani Ireri adandaza inko ireri ujyanye arakaza ibintu nta kintu nakiyo kimunanira umutumye ikintu cyose arakikuzanira nawe shaka banijana arazana antuka murashobora kumumfisa akantu mukoresha nyene gatuma ibintu nta nakamwe vraiment
turaza tukavugana ati mudufashe hanyuma ati muduhe natwe gaca twumvikana hanyuma tubihurije ko ati gufashanya barabafanya mugabo nabo buntu oya mani none gashahu je nokora video nk'ijya ya Choko urumva nk'ijya video kuyibona ijya video ni amafaranga mani ni amafaranga ngana gute twoyavuga ngaha ntitwahava gutegera nk'ubu baciye abaniga mani ujya mu Queen video no wahene imbatari bibanga ko urabizi utabikoze ndavyikorera ushobora kubona ejo twakoranye ikiganiro ukiyumvira ati mbega uriya yamuzanye urumva rero uzomurondera ucumubaza ndakubajije ugira ngo none je wosanga twahuriye hajya nyene mupfa gutora rero oya ntituva gutora yagenda gutwaye ya iPhone wari kumenya umuhigira iPhone yangira kazi urumva baranyereka ipica nkavuga uyu unye niwe twibuke yuko amafoto shoot barahari urashobora gusanga nka Jenny irabura ukunya agafoto kwerinda umuzungu ivyo je ndazi kubiregra nkawo wifotoye nkabona uri inzobe noca ndabibona ati ahanye iyi ni edit ubyerekwa ni turabibona agafondo terega karashobora oya canda katakoresheje snap ntuzi ko abakobwa babiboreza ama snap yo ukabona bakaze agarorero nkamone oya Monia ni mwiza ntunkwege Monia ntavyo nzi urya mwana ni mwiza ntumubani acabaye antukampremani baza yuko abajene muri ko muravyumva gusa ndiko mvuga abahunga pana abakobwa murabe muhige ireri kuko numvise yuko ku kintu c'inkumi ni vya bibene aca bibafasha ya naradandaza ya rero nakubwiye yuko tugiye kumviriza ijwi ryiwawe ibikorwa vyiwawe bumvirije indirimbo yawe Choko ariko mugabo jewe sindirimbo itarasohoka kubera hari abantu baba baragusakeneye kumva aka melody gakaze baca bagashishura man ntunkoresha amakosa je nanjye gusa najye no gukoresha kubera ko twavuze aho uri uyu munsi ntitwavuze iyo wavuye tubwire ngo ziriya ndirimbo wasohoye ntungenda ziririmbe sindazibuka ntazo wibuka kubera ari za gospel oya pana kubera ari za gospel nukuri sindavyibuka mu mbabarire ni showbiz tuvuge ko ari showbiz cyane showbiz kandi abaririmbira barapuriye sawa ntacyo basi ako wiyumviriye bunyene atari iyo waririmbye atari iyo ugomba usohore kubera ko umusoda yamagize ntiyamayiteguye tugenderere nimba utubwira aya mashugwe tubona ngahanya nimuririmba iki nta na kimwe essentiel numvijwe giwawe aya mane naririmbye na ikoka barakongera yindi nta kibazo server muza nindi koka tugende aya mane kandi bro akamwishogira tuce dusezozera ikiganiro ibintu bigende neza abakunzi biwo hajya bakeneye kumviriza impano y'uwo musore hari umuntu wari mu diaspora ariko araraba kijya kiganiro akeneye konvertiza ndibutse hakaririmbo nahora nkunda naririmbye kari kuri YouTube kitwa nafashwe muze gukaraba vraiment ndagakunda utarakaririmba message watanze muri aho karirimbo ni nafashwe n'urukundo rw'Imana ubonye wafashwe n'ugwiki ruracamfashe urukundo rw'Imana hari akandi kagwivanzemo oya ivyo niho bivuze tugende rero kugira ngo wumvirize ibyo baririmba urukundo rwawe Yesu rwamfashe imyami y'urukundo rwawe yandashe niwe nyishu yanje niwe mufasha abandi ndazijuka taco bomfasha bandanya kwa kuwa niko nawe najiga mba mina kwita ya unaniba mba oya nawe ngagiga misari naruga navyibagiye nakubwiye navyibagiye ubwo yaraje muri sekira gospel bayi ntimuze musubire kumuhamagara mu biteramo bya gospel kubera ko yarita umva ntibaze bampamagare mugabo nzorimba indirimbo za gospel inspiration denzo ziririmba bataba bampamagare kwanza ngiriye gute hama abakwimye korabo ubenurire abanyimye urumva abanyimye ndaba ubutumwanya baki wewe wanyimye korabo urabizi ko wanyimye korabo sindakubwira nakarinkuze kukamuha nakarinki kindirimbo ze kukamuha umwe nahe kiganiro kugira ngo ibintu bigende fresh ndayimuha vraiment mani kubabarire
ubutumwa ndamuhaye Imana mubabarire bakundane bareke kwiyorobeka ngo bako harimba amagospel badakundana man. Ya Fredi kandi abantu bambabaje baturirimbisha mu festival bataduha amahera twebe mane twe stage ya mbere ikomenga mu Burundi niye niye sinzi nkamwe mumaze kuzurira agenda zibona uko ibaze umuntu yurira stage ya mbere mu Burundi kaze ya mbere agaca ataha n'amaguru mama reka wavuze ati yako nja kuririmbira ubusa reka mvume mvayo je ndirimbira kanoti je kiwanje urazimana ibintu so kubivuga canshavura mana gakoka ingenda kamari warababaje ucuhita kubihe baguma ba making amahera binjiza we nawe ari kugenda n'amaguru nanje nagenda bapavuminga ngo nafashwe ndaririmba mani one way go to Simba yewe ajama ko arinjiza inoti n'amaguru buriye stage kaze mani ewa ugaca usanga urana baba piti bo ngaho mu Kinindo ewana bafite imiduga yabo ewana mvuye kuri stage kaze ewana n'amatara n'akazi mani ngaca bagaca banca ko n'imiduga mani avuga ati yaje mani ucuhitamwe kubivamo kaingia moya mbili acha hayira rimwe ya bakunzi bandati bivugira ngo nitubarambire ikiganiro ngigape kiba kirekire kimwe ndabasaba nababwiye mugende mwandike F-boy kuri YouTube mubandanye mukurikirana indirimbo yiwiwe Shoko mubandanye niziri munsi yasanzwe yarasohoye miza gospel mumushigikire naho mwumvise yarabihevye ariko indirimbo kuko utazivuze sinabihevye nzoriri moya mbiri ndirimbe zose ndirimbe umushiri wanje ndamuririmbire n'abakundana ndabaririmbire urumva bose ndabaririmbire Yesu wanje ndamuririmbire ewana kabisa ya Fredi reka tugushimire kuri kano kanya waduhaye naye ndabashimiye waka kanya mwampaye ko munyibukije ibintu byambabaje urumva nk'ubu ngira ntaye nshavuye man ibi bintu kubera ndavyibutse ca nta mbabaye sa cha tukongera agakoka kugira ngo vyibaye ngera ko kikanye kubera ko ngaha hama ndashimiye abakunzi ba Nda TV muze mu supporting ego mugire subscribe kuri channel yanje mu following kuri Instagram F-boy official host. Thank you so much. Ya bakunzi ba Nda TV nko mwariko muravyumva nibaza yuko iki kiganiro cyakuryoheye nawe utarakiraba kikiganiro mwumvise yuko kiratandukanya n'ibindi mwumvise ingorane abaririmbyi bagira muri career yabo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ni demiyo ziva hari abo baziraba kuri Facebook baca inbox we nawe rero warushira ku mafoto kuri Facebook y'ibintu bitabaho raba uzuragira ka makeup kugira ngo if F-boy ngahanya cha kurondera ciao